niwumva abantu bariko barakuvuga hirya no hino ukaza wumva ngo ntacyo ushoboye, ahubwo urabigwiza n'ubusa, si ukuvuga ko udashoboye, ahubwo nuko babuze inzira yo kugukoresha ibyo bashaka, ukaza wumva ubugira kandi ngo yihagararako. Ubundi kwihagararako ngo ntabwo ari bibi, ikibi no guhagarara mu buzima bw'undi muntu wiyibagiye, guhagararira ibyawe, abawe, akazi kawe, ijambo ryawe, ibyo ukora nubwo byo bari bito, burya bizoguha gutera imbere iyo wirinze kuza guhagara mu by'abandi bantu wibagiye iby'iwawe. Aho uzosanga mbere bamwe bariko baratana kubita bapfu bagira bati nimba nakari umutunzi no mufirimasoni, aho burya baba bagomba kukuyora, bamenye aho wakuye uburyo, bamenye ne wapambanye, burya bagusubiza inyuma. Ukaza wumva umutunzi nawe agira ati naka burya ko akenye, ubu birabe neza burya n'umurozi, byaramunaniye gutera imbere, ntanasenga, ikareka burya bakagucira imizi kuzimu, ukabura icyo ufata n'icyo ureka. Burya rugiye kubikurikiza, burya wosanga uri kurasamazwa n'ubusa, byasaba gukora. Ni amajambo burya ngiye kubabwira y'ubuzima burya yo kuyobora ukabona umurongo, aho bagira bati gerageza burya ntibagutahura abantu burya ntabwo ari beza, nkuko bagira bati burya umuntu ni mugari, umuntu ni munini, umuntu aragutse, niwo ugomba kukubwira ukuri, arisigira akantu k'ingenzi mu kwikeka agira ati n'ubu nomubwira byose, urakeye mu gatondo burya nshire ku karubanda. Naha bagira bati gerageza ntihagire umuntu n'umwe agutahura, iyo bavyijeje ko bagutahuye bacange, bazosange bakwibeshe ko bivanye n'intego zawe. Kora neza wewe muri wewe, ntiwijyage, ntiwibeshe utangure kuvuga ngo burya ngo ntabwo ari jewe, burya we ni wewe nyene. Bisaba witahure, ariko wirinde ko abandi bagutahura ukutariko. Senga wongere usenge, usenge utabwirijwe, utabemberejwe, senga mu gatondo nijoro kandi mukuri, kuko buri kimwe gihera iwawe kigaherera iwawe. Niyo uryarya gusenga ubesha uba wihema ubwawe, kuko gusenga bifitiye inyungu wewe nyene ubwawe. Shima Imana kubiriho n'ibitariho, nubwo wowe utabitahura, iyubahe kuko burya nizo nguvu zo kubaha abandi, ariko pana kwinjiranira mu buzima. Kandi wubahe utisunze imyaka, burya bamwe bakunda kubaha bisunze imyaka, ngo naka ntabwo numwubaha kubera ari mutoyi nanje ndi mukuru. Oya, nimba ari muto burya ubuto burakura ubutore, n'ubukuru burya bukuriye ubusa ntaco babumaze. Ubaha abakuruta n'aburuta, abatunzi n'abakene. Urumva ko umutunzi yategerezwa kubaha umukene, n'umukene akubaha umutunzi. Nimba uri umukene ukagira uti burya nanje jo burakenzotunga, nkuko n'umutunzi bushobora guca mu gatondo agasanga burya vyayonze vyagiye amazima yongo. Burya ni ku buzima buhagaze. Ikunde wongere wikunde. Kwikunda si kwambara neza, gufungura neza, gukora siporo n'ibindi, ahubwo no kwirinda ivyo ukora vyica wewe w'indani, kuko gupfa kw'indani muri wewe vyangiriza umuntu wo hanze nubwo yoba yubaka umubiri. Imyaka y'imwemu burya nivyo bariko baravuga. Ubwiza burya si ikintu umuntu agura cyangwa agurishe, ikareka n'ubuzima ubayeho buri munsi, kuko udashobora kuba mu bwiza utari mwiza, ni nako udashobora kuba mwiza utaba mu bwiza. Nimba burya wakurikiye ano majambo, bawewe wirinda baguca intege, wirinda urusaku, wirinda bakubwira ko utazotunga nimba ukenye, wirinda bakubwira ko uzosubira inyuma nimba waramaze gutunga, ariko menya burya byose ko ari ubuzima. Nimba utunze wokena, nimba ukenye wotunga. Nimba bakwita umurozi burya komeza usenge ivyo bariko baravuga, ukomeze ubacanga, we wikomereze intumbero yawe. Ibindi burya bagira bati ni Imana gusa kudutahuza, nayo abantu burya biracaducanga iby'ubuzima, bigaca bisaba ko nabandi tubacanga kubera tutariko turabona intumbero. N'ababonye intumbero tukagomba kuyibabuza bivanye nuko tutazi ivyo turimwo, n'abazi ivyo barimwo bikabagora kwitora kubera byabacanganikiyeko. Rereka kwinjiranira mu buzima, cungana na wewe w'indani kugira ngo witahure wewe hanze, bizogufasha mu buzima.